ku buryo iritiro imwe twebwe hano mu Burundi tuyigurisha ku mafaranga, ariko tubajije aho hakurya tukumva yuko ari ku mwaka muri hegitari ashobora kwinjiza miliyoni 100, kandi hano nyene ku giciro dusanzwe tugurisha ko ku mwaka twoshobora kwinjiza trillion 3 n'imiliyaridi 150 mu mafaranga y'amarundi, ni kuvuga umuriyaridi n'imiliyoni 66 n'amajana 11 novuga mu mafaranga mvamakungu. Rero turasaba leta yuko mpamagare ukurikira Tuyisabe David, ubeshi bamuzi ngo ni kibonobono, atuyagire muri make ivyo bakora. Iyo koperative yabo Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono irimwe amakoperative angahe, hama mutegekanya kugira iyihe contribution mu mbona kazoza? Iminota 5. Murakoze. Nyaniteka murongoye umugambwe udakumira, nyaniteka murongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka, bubahwa mwese muri hano, tugire CNDD-FDD. Niteka ridasanzwe kwisanga mu kibanza nk'iki. Rero kubera ko umwanya ari muto, ngiye kugerageza kuvuga mu ncamake ivyo dukora. Ku mazina yanje nitwa Davidi Tuyisabe, benshi bazi ku izina rya Kibonobono. Banyita gutyo kubera ko umunsi umwe abarundi banyumvise mpagurutse ndabahamagarira kwijukira kurima kimwe mu biterwa twabona biri ngaho citwa ikibonobono. Hanyuma rero ndabasigurira ivyo kivamwo n'ico vyoterera kugira ngo Uburundi tugire aho tuvuye naho twigejeje. Ubona ko tumaze no gushika kure muri imyaka 20 umugambwe CNDD-FDD umaze ku butegetsi. Rero naciye nihutira kubanza kwegeranya abarundi nari maze guhimiriza, ndabashira mu makoperative. Ubu dufise amakoperative agera kuri 17 ahurikiyemwo abanywanyi bariko bararenga gato ibihumbi 20. Aho rero tukaba turiko turarima igiterwa c'ikibonobono, aho twahereye mu ntara za Cankuzo, co kimwe na Muyinga ya kera, co kimwe na Kirundo. Aho rero twarashoboye kurima ku mahegitari agera kuri 12 y'akarorero. Uwo mugambi rero wakomotse mu mugambi nari nsanzwe nkora wo gukora isabune izi twita ngo ni savon solide. Hanyuma harageze rero igihe imise irazimba nkuko bamaze kubivuga. Ico gihe rero ntangura kubona nkora mpomba, niko kwibaza ahandi hantu twokura amavuta ashobora kudufasha kubandanya dukora isabune. Mu kugira recherche kuri internet naciye mbona ico giterwa bita ikibonobono mu Gifaransa citwa ricin canke mu Congereza castor. Abagenzi bacu bari ngaha bavuye South Africa, tuvuze castor nibaza yuko baraja kuvyumva cyane kuko ayo mavuta arakoreshwa hariya kandi barakirima, ni igiterwa kizimvye. Maze rero kubona yuko ico giterwa cotanga amavuta yoshobora kudufasha kubandanya dukora isabune, naciye ngerageza ndayahingura. Hanyuma ariko nsanga arazimvye cyane ku buryo iritiro imwe twebwe hano mu Burundi tuyigurisha ku mafaranga 240. Ariko tubajije aho hakurya tukumva yuko ari igiterwa kizimvye, aho twasanze gishobora kugugwa nkayo ngira ngo tugwije kabiri. Ni n'igiterwa abagira recherche mushobora kubona kiri mu biterwa 10 vya mbere birondegwa ku isi.
bivamwo amavuta. Hanyuma kandi uburyo twasanze cimbuka ngerageje kuvuga ku mwimbu gitanga, urimye nko ku hegitari urashobora gutera ibiti 1000, hanyuma ku giti kimwe kimwe urashobora kuronkako ibiro 10 ku mwaka. Twebwe rero ikiro kimwe tukigura mu runani ndongoye amafaranga 1010 ikiro kimwe. Hanyuma kandi mu biro 4 turashobora kuronkamwo iritiro rimwe ry'amavuta yandi tugurisha ku 240. Bivuze ko umuntu ashoboye kurima ikibonobono ku mwaka muri hegitari ashobora kwinjiza miliyoni 100, kandi kigasiga kimufumbiriye itongo ryiwe ndetse kinamufashije gukingira ibiterwa vyiwe udukoko twona imirima. Hanyuma muruko rero guhimiriza abarundi, twebwe twahavuye tuvuga ati dushiremo inguvu duhimirize abarundi batari bake kugira ngo mu bice 90% vy'abarimyi bavugwa hamwe twogira amahigwe tukaronkamwo nk'igice ca 4 c'abarundi borima ikibonobono, umwe wese agatera ibiti 10. Twarabonye ko twoshobora kuronka miliyoni 31,500 vy'ibiti. Ivyo navyo tukaba twoba dushobora kubironkako imiliyoni 315 y'ibiro ku mwaka. Hanyuma tukaba tubona neza yuko mu gihe ivyo biro twoba tubironka ku mwaka tukabihingura, mu gihe twoba tugurishije hano nyene ku giciro dusanzwe tugurishako ku mwaka twoshobora kwinjiza trillion 3 n'imiliyaridi 150 mu mafaranga y'amarundi. Ni kuvuga umuriyaridi n'imiliyoni 66 n'amajana 11 novuga mu mafaranga mvamakungu. Naho rero kandi duhejeje guhingura ikibonobono kivamwo turuto bijya bisigarira tuba duhejeje gukamura. Ivyo rero navyo bikaba bikorwamwo ifumbire kama, aho twipfuza ko iyo fumbire twamaze utangura kwegeranya kuko turayahingura tuzoca dushobora kuyivanga novuga n'umwanda mukuru cyo kimwe n'umwanda mutoya n'amaganga y'inkwavu. Mubona ko ibiharuro ejo vyerekanye ko mu Burundi twazoroye, dushobore kuba tworonka novuga ifumbire kama ishobora kuzotuma dushobora kurima tugashora hanze, naho coba ikijumbu co ngaha mu Burundi kikaca kigugwa hanze. Hama rero ivyo tuko turakora n'ivyo vyo kubandanya duhimiriza abarundi, cyane cyane murumva ko tumaze kurima. Hama n'abarundi batari bake muri abo dufise b'abanywanyi baramaze kurima ikibonobono, kandi benshi bariko barashora, aho umuntu aza yikoreye nk'ibiro 150 akaca atahana 1,5 miliyoni. Hanyuma n'ayo mavuta rero turamaze kuyikorera, turayakora, hanyuma tukayadandaza. Gushika ubu akaba inyungu ivuye muri yo ikaba ishobora kumfasha guhemba abakozi gushika ubu bashika kuri 60 ku kwezi, abo navuga permana, cyo kimwe n'abandi baba 100 dukenera ku munsi cyane cyane bakora mu mirima no mu bindi. Ikindi umugambi wo korora wo kuhingura isabune warabandanije, aho duheruka kugura ihegitari 1.5 aho muri Ruyigi ya kera. Tukaba tugiye kuzubaka uruganda twatanguye kubaka, tuzohingura isabune z'amoko yose. Reka mperaheze kuco dusaba muri ko gukora. Turamaze no kuyigurira amatongo yacu gushika ubu ihegitari 3 turamaze kuba tuzifise, n'amamashine ahingura isabune cyo kimwe n'ico kibonobono nyene. Rero turasaba leta yuko bodufasha bakadutiza amatongo,
hama kandi tugasaba yuko ikibonobono coshirwa ku rutonde rw'ibiterwa njabukamazi, hanyuma co kimwe na leta kandi ikadufasha guhimiriza abarundi. Rero ndangize nshimira uburongozi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD bwatwiyumviriye ko bukaduhamagara mu gikorwa c'iteka nk'iki. Imana ibahezagire. Murakoze cyane, amashi menshi. Shiramikaho murumva ko dufatiye koko no kuri aba batatu bamaze kugira témoignage, murumva yuko hari byinshi bikozwe muri ibi abarimwo, yuko na za ngorane z'amadevize tuvuga ngo turabuze ngo tubuze ibi, murumva yuko byoca bitorera inyishu. Rero gwaruka bamwe badusamaza ngo hari ibibazo, nukubabwira ati reka kudusamaza, hari ico twirerekeye.